Hano mu Burundi iwacu hariho umugwi ushinzwe gukurikirana, gufasha no gushigikira ibiganiro hagati y'iyo migwi itatu navuze, kugira ngo birinde gushamirana, bimwe usanga bigenda bibangamira za nyungu bose bahurira, umwe wese aravye icatumye yitunganya. Uwo mugwi mu gifaransa witwa Comité National de Dialogue Social, ugizwe uyu munsi n'abantu ndwi baserukira leta, indwi baserukira abakoresha, n'indwi baserukira abakozi. Batunganije bo nyene ko heza bakarongorwa n'umushingantahe w'icunja n'ijambo yigenga, adatamikwa ijambo, mu gifaransa bita personnalité indépendante, kugira ngo bafashe rero muri za nzira zishobora gutorwa kugira birinde gushamirana mu mirimo yabo. Hanyuma rero iri shirahamwe ryabaye mu yagiye hamwe mu mwaka wa 2016, arashiraho urwego muri Afrika ruhuriyemwo ibihugu vy'igifaransa. Habwo rwego rwakurikirana rero ivyo vyerekeye ibiganiro mu vy'akazi. Ivyo vyabaye iri shirahamwe ryo mu Burundi rimaze imyaka 5 rishinzwe, kuko ryari ryashinzwe mu mwaka wa 2011. Ni ukuvuga rero ko ishirahamwe ryacu ryabaye mu ya mbere yashizeho uwo mugwi w'ibihugu bivuga igifaransa ugenda ukurikirana ibiraba ibiganiro mu kazi mu bihugu by'igifaransa ngaha muri Afrika. Nico gituma uwo mugwi wagiye witaba amanama yagiye atunganywa kuva mu mwaka wa 2016 gushika uyu munsi. Mu mwaka uheze hari harungitswe mu nama yabereye Conakry abaserukiye rero uwo mugwi wacu. Hanyuma niho mbere Uburundi bwaca butorwa ngo buzokwakire iyo nama ya gatandatu 6e séminaire régional izobera ngahi Bujumbura rero kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku rya 22 z'ukwezi kwa Munyonyo muri uwo mwaka. Ni urubanza rukomeye cyane kuko ruzokwiga ibibazo bikeneye yuko abantu bumva ko bari hamwe kugira bashobore guhangana navyo, bizera kuzoronka inyishu zubahiriza kandi zubaha bose, ico bita mu gifaransa coalition mondiale. Hazoba rero ibihugu 200 bizokwitaba iyo nama ngahi Bujumbura. Hazoba ibiganiro vyateguwe bizotanga, hazoba mbere n'utunama panel tuzotegurwa kugira ngo abari muri iyo nama baganire ko gusha kwitsitso ry'ibibazo. Tukifuza rero yuko iyo nama hari ibintu yoshikako bizofasha aya bashirahamwe yacu, aya manama yacu araba ivy'imigenderane hagati y'imigwi iri mu vy'akazi, kwama agenda yizerana, agenda yubahana, agenda akorana kugira ngo ashikire za nyungu umwe wese ku giti ciwe yipfuza. Iyo nama turategura irashigikiwe n'inzego z'igihugu. Umushikiranganje ajeje ivy'akazi igihe twari mu nama i Geneve ihuza kw'isi yose abarabwa n'ibi by'abakozi bahuriye muri BIT, yarashoboye kuvugana turi kumwe, mbere turi kumwe n'abandi badufasha, n'umukuru president w'ihuriro ry'ibihugu by'igifaransa muri biraba imigenderanire hagati mu biraba abakozi. Twaraganiriye ingene iyi nama yotunganya. Twaraganiriye kandi n'umukuru secrétaire général, umunyamabanga mukuru
w'ibiro mpuzamakungu vy'abakozi BIT. Hanyuma mbere umushikiranganji aranamutumira kandi aravyemera, mugabo ubu yatubwiye ko ari vyamugoye, azoserukirwa n'uraba BIT muri Afrika. Hazokwitaba kandi presidente w'ishirahamwe ibihugu vya Afrika bivuga igifaransa. Ishirahamwe rihurimwo ivyo bihugu rero mu biraba ivy'akazi. Murumva yuko rero ari inama ihambaye. Tugasaba yuko abo bose biraba, twitanguriye ko twebwe boshiramwo inguvu za nkenerwa kugira ngo iyo nama izogende neza. Biranezereje kubona leta ubona yuko iriko irashiramwo inguvu. Tukivuza kandi yuko n'abandi boshiramwo inguvu no gushigikira bagashigikira mu buryo bwinshi kugira ngo iyo nama izogire icishitseko. Kuko mwavyumvise ni inama ifise akamaro ku Burundi, kuko hari aho igenda ihuriye na wa mugambi igihugu gifise, ya mbono igihugu gifise yo mu 2040 2060. Kandi mumenye yuko irya mbono idashoboka hari akaguma hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Dishoboka kuko bizokenerwa yuko igihe cose bagenda baje inama baraba umwe wese ico yokwemera, ico yokora n'ingene yogikora. Kuri ubu hari ico yahevye, mugabo bazi yuko bariko bose bagenda imbere baraba ya mbono twese duhuriyeko, Uburundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060.